mumfashe dushimira Imana yadushoboje muri iyi minsi y'amasengesho ivyo yakoze hagati yacu. Ndashimira Imana ku buryo bw'umwihariko ku ma message atari makeya y'intahe z'abantu bari hagati yacu. Imana yaraye yishuriye muri iyi minsi y'amasengesho. Imana yakoreye ibikomeye. Imana yahinduriye ibintu bimaze imyaka myinshi. Imana yagiriye neza mu buryo budasanzwe. Ndashaka by'ukuri mumfashe dukomere amashi Imana kubw'inyishu zayo, kandi tuyikengurukire no kuzindi nyishu zikiri mu nzira ziriko ziraza, kuko Imana iryoherewe kutugirira neza. Mbwira umuntu mwicaye uti uhoraho araryoherewe kutugirira neza. Haleluya. Fiston, urafise mikrofone impande yawe. Haleluya. Uhoraho araryoherewe kutugira neza, arabikunze kandi arabikunze, arabiryohererwa. No munsi Obeda turongoye neza mu mutima w'iri jambo rijanye n'amasezerano. Sinzi ko mwavyumvise, ariko indirimbo nyinshi yaririmbye zivuga ku masezerano. Niyo sujet twize ko muri indwi yacu ya nyuma y'amasengesho nigishije ku bijanye n'amasezerano y'Imana. Ingene iyo dusenga duhagaze ku masezerano y'Imana, kandi kumenya amasezerano y'Imana nivyo bidutera gusenga. Iyo hatari kuba hari amasezerano Imana isezeranira ubuzima bwacu, no gusenga ntivyoba bifise insobanuro canke bifise ico biba bimaze, kuko twoba turiko dusengera muri emotion ataco duhagazeko, ariko dusenga dufatiye kuco yasezeranye, kuco yavuze. Twaregeze rero ku masezerano y'ubwoko butari bukeya, ubwoko butandukanye bw'amasezerano y'Imana dufise muri Kristo Yesu. Haleluya. Uno munsi turangiza neza indwi yacu y'amasengesho, ndashaka kugira ico mvuze kubijanye no muri uwo mutima nyene mfatiye kuri kiciyimviro c'amasezerano y'Imana. Haleluya. Amasezerano y'Imana, bwire mu micayo nti uhora hafise amasezerano yadusezeraniye. Ari gihe tubaho mu buzima, tukabaho mu buzima dufise ibintu bituremera. Umuntu wese bivanye n'amaresponsabilité yawe, bivanye n'aho ubuzima bwawe bugeze, bivanye n'uriwe mu buzima, dufise ibintu vyinshi bishobora kutuzanamo uruhagarara, bishobora kutuzanamo stress. Hari amaprograme, hari ibintu bitandukanye ugomba kujeha, hari imigenderanire n'abantu ugomba kujeha, hari umwanya wawe ugomba kujeha, rimwe ukakubana mukeya, hari uruvyaro rwawe ugomba kujeha, hari ibintu bitandukanye mu buzima tubayeho tugomba guhangana navyo. Hari amadepense yawe ugomba kugirira urutonde, hari n'igihe amadepense yawe aruta ivyo ufise. Ugasanga mu buzima bwacu tubayeho dufise ibintu vyinshi bishobora kuza bituruhisha canke bizana uruhagarara mu buzima bwacu, bikadutuma mu buzima bwacu habaho, novuga gute, ukumva tutorohewe, kuko hari ibintu vyinshi biguhamagara, hari ibintu vyinshi bigukeneye, hari ibintu vyinshi biteze wewe, hari ibintu vyinshi biri ku gatwe kawe, hari ibintu vyinshi biri ku buzima bwawe. Bimwe urabifitiye inyishu, ibindi birakurengera ntubigirire inyishu. Ugasanga mu buzima bw'abantu, abantu babayeho ubuzima novuga gute bwo kurengerwa. Uyu munsi ndashaka kuvugisha umuntu abayeho ubuzima bwo kurengerwa, kuko uko mu buzima bwacu dukura, uko Imana igukuza muri responsabilité, hari gihe wisanga hari ibintu bigenda bikurengera, kuko usabwa vyinshi, witezwe ko vyinshi, hari vyinshi bikeneye ukubaho kwawe, bikeneye intervention yawe. Ariko kandi rimwe na rimwe muri ivyo vyinshi bigukeneye, bimwe ntubishobore, bimwe ukaba ufise aho ugarukira, bimwe ukaba udafise n'ingene wobikemura, ariko kandi inyishu zikaba zikurindiriye ariko atazufise. Uyu munsi ndashaka kuvuga kuri iki kintu, aho ubuzima bwacu dushobora kubaho turengewe. Ariko ndashaka kukwibutsa ngo naho uba ufise ikintu ico cose kikurengeye, ndagomba kukwibutsa muri kino gitondo ngo hariho amasezerano y'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hariho amasezerano y'Imana ku buzima bwawe. Mbwira umuntu mwicaye uti hariho amasezerano y'Imana. Subira umumbarire n'uwibubamfu n'uwiburyo, umubwire uti hariho amasezerano ku buzima bwawe. Subira umuhindukire kuri abo bose ari babiri, umubwire uti kandi ugomba kuyamenya. Ubuzima buragoye iyo tutazi amasezerano y'Imana. Ubuzima bwotugora iyo tutubakiye ku masezerano y'Imana. Sindabona ikintu na kimwe ushobora kubakira ko kinganya ubushobozi amasezerano y'Imana. Kuko amasezerano y'Imana ni ico cose Imana ivuga, kandi tukaba tuzi ko ari Imana itabesha, kandi ico ivuze cose igomba kugishitsa. No musi shaka kuvuga ku mwami
muri responsabilités ziwe yahuye n'ikibazo mu buzima bwiwe gikomeye. Ni umwami sinza kubifatira ko cyane umwanya, ariko ni umwami muri caractère yiwe numva Imana yamunyigishije ko ibintu byinshi. Nofata ubundi mwanya nkamwigisha ko nkabigisha uburongozi bwiwe cyangwa gukora kwiwe. Ni umwami yitwa Jehoshafati. Ni umwami ubuzima yabayeho nta kintu kinini Imana yamugaye. Ni umwami ubuzima yabayeho yabaye akora ivy'Imana ikunda. Ariko kandi uwo mwami ni umwami yari afise faiblesse zimwe za caractère atarizo nshaka kujako, ariko kuri uyu munsi shaka kuvuga mu gitabo c'Ingoma ca kabiri ku murongo mu gice ca 20 Ingoma gice ca kabiri c'Ingoma, igitabo ca kabiri c'Ingoma igice ca 20. Uwo ni umwami nshaka ko dukura ko ibintu bishika kuri 5 no munsi shaka guhagarara ko mvugana n'ubuzima bwawe. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo kuva mu gihe c'ukurengegwa n'ibibazo vyawe ukinjira mu gihe c'ukurengegwa n'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuva mu gihe c'ukurengegwa n'ikibazo cawe ukinjira mu rugezo rwo kurengegwa n'umugisha w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Suramo iri jambo inyuma uti kuva mu gihe c'ukurengegwa n'ikibazo cawe ukinjira mu gihe c'ukurengegwa n'umugisha wawe. Iri jambo rero nimba utarengewe si iryawe. Haleluya. Abarengewe bari ngaha, bona sifiwe sana. Abafisi ibyabarengeye Yesu ashimwe cyane. Abafisi ibibaremereye Yesu ashimwe cyane. Abafisi amananiza hirya none hino Yesu ashimwe cyane. Kurengegwa ni ikintu gisanzwe kiba mu buzima bwacu, gishobora gushika mu buzima bwacu umuntu wari we wese. Ariko kuri uyu munsi ndagomba kuguha urufunguruzo ruguha kuva mu rugezo rwo kurengegwa n'ikibazo cawe ukinjira mu rugezo rwo kurengegwa n'umugisha wawe. Bwira umwicaye uti vyose ni ikibazo ca position uhagazemo. Uyu mwami yagize ikibazo uhereye ku murongo wa mbere. Sinza gusoma inkuru yose ariko ni inkuru mwese muzi, ariko uhereye ku murongo wa mbere hari ikintu camushikiye. Washobora kudusomera umurongo wa mbere wumva ikintu camushikiye ngaha ku murongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo abanyamoabu n'abamoni hamwe n'abimayoni bamwe batera Yehoshafati ngo bamugwanye. Yehoshafati umunsi umwe mu gitondo baraza baramubwira ngo abami batatu bakoranye. Aba bami batatu yaraba Moabe, abandi bari abamoni, abandi bari abimayoni, abamaonite. Aya moko atatu agiye hamwe agize umugambi wo kumutera. Ariko Jehoshafati mu buzima bwiwe busanzwe asanzwe afise ibindi bintu ariko arahangana navyo. Ariko kandi bamuzaniye amakuru aramubwira bati bagiye hamwe kandi ntibagira bagutere, ahubwo igitero cabo kiraje. Ndibaza yuko ugerageza kubisobanukirwa no kuvyumva birumvikana yuko kuri uyu mwami yumva arme zishika kuri zitatu, amasinzi y'abantu baje kumutera, afise na effectif y'abasirikare biwe bakeya adashobora guhangana n'ico gitero. Ndibaza yuko mwumva yuko cari ikintu kigoye guhangana na cone, siko? Kuko mu buzima bwacu ndakunda kubivuga kenshi hano hantu mpagaze hano hantu, kandi ndabizi ko mushobora kubishingira intahe. Mu buzima bwawe ntumenya umunsi w'ugutegwa. Mu buzima bwawe ntumenya umunsi w'ibihuhusi. Nta muntu n'umwe ashira muri agenda yiwe abaraye mwaraguze canke mwari mufise agenda da 2019. Ndabizi yuko atanumwe muri 2019 yigeze ategura ikibazo kizomushikira, nta numwe yigeze acandika, nta numwe yigeze anaprepara uravyumva strategie ikibazo cyo mushikira, kuko ata muntu numwe aba yiteze kugira ikibazo. Ariko kandi ibitera ubuzima bwawe, bitera umuryango wawe, umwanya wari wose biraseruka bikaza bitaguteguje, bitagusiguje. Ugasanga mu gitondo kimwe canke mu mugoroba umwe hari ikigeragezo kivyutse, hari kibazo kije imbere yawe. Yehoshafati nawene atewe n'igisirikare. Murabizi nka commandant supreme nk'umwami ajejwe sécurité y'ihanga ryose. Nibaza yuko atakintu kibi gishobora gushikira umuntu nk'uko nk'umwami, kumva ko ufise igitero kingana gutyo kije kikugana, kije kigutera, kandi kigizwe n'inkomezi nyinshi zirengeye izo usanzwe ufise.
kuko kenshi ivyo nita ibibazo canke ivyo nita ibitero biba bikomeye ni ibintu biza birengeye inkomezi usanzwe ufise. Nta muntu n'umwe adafise utubazo duhora tumushikira ariko ukadukemura, ariko hariho bene ivyo ndiko ndavuga ko biza wewe bikurusha inkomezi, birengeye ico wewe woshobora gukora, birengeye wewe ico woshobora guhamvya. Ibi rero nivyo bihora bituma abantu batakaza umutwe, abantu baja mu ruhagarara, abantu bifata nabi, abantu batakaza ubwenge, abantu baja muri panique, abantu batangura kuja muri stress, abantu batangura kwishira mu bibazo. Iyo watewe ubwoba n'ikibazo cawe, ivyo ugerageza kenshi gukora usunitswe n'ubwoba si bigufasha kukivamo, ahubwo nibigufasha kukigwamo. Ivyo ukoreshwa n'ubwoba kugira ngo wisohore mu kibazo si bigufasha kuva mu kibazo, nibigufasha kugwa mu kibazo. Yehoshafati rero yakoze ibintu bitanu, nivyo nshaka kuvuga kuno munsi. Ufate ikaramu wandike, cyangwa ufate telefone yawe wandike. Yehoshafati bamaze kumubarira ico gitero, bamaze kumubwira ikibazo kimushitseko, usomye ku murongo wa 3 ikintu yakoze. Dusomere ku murongo wa 3 aho nyene muri gice ca 20 ku murongo wa 3. Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Buyuda hose. Haleluya. Ikintu ca mbere Yehoshafati yakoze, yahindukiriye Imana. Bibiri ivuga ngo Yehoshafati amaze kumva ayo makuru bimutera ubwoba. Ndashaka kukubwira ngo gutegwa n'ubwoba iyo utumberewe n'ikibazo canke iyo uremerewe, ndashaka kubabwira ngo ubwoba ni emotion canke ni ikintu kitubamwo, ni sentiment itubamwo ibaho kandi iri naturel, ni ikintu gisanzwe. Hari umuntu azokubwira ngo ndabona wagize ubwoba, reka nakubwire ntihakagira umuntu akwagiriza ngo wagize ubwoba, kuko ubwoba ni ikintu gisanzwe ku mwana w'umuntu wese. Mbwira uwo muntu mwicaye uti na Yesu yaragize ubwoba, uti nande ndafise uburenganzira bwo kugira ubwoba. Haleluya. Ariko kandi ngo Yehoshafati ngo ategwa n'ubwoba. Sindabizi hari amakuru ashika mu buzima bwawe ukumva umutima utanguye kwiruka. Muri indwi nako ndaganira n'umuntu arambarira ngo umutima wanje usigaye wirukanka cyane. Kuva ibi bintu binshikiye umutima wanje urirukanka cyane. Ndamubaza wari usanzwe urwaye umutima? Oya, umutima wanje urirukanka cyane. Ndamubwira nti nibisanzwe ufise ubwoba. Arambwira ngo ya pastor ngo si bisanzwe. Ndamubwira nti nibisanzwe ufise ubwoba. Ariko ngo Yehoshafati ngo amaze kumva ayo makuru yose agira ubwoba. Kumbura abantu barabonye ko afise ubwoba. Haleluya, kuko siwe yanditse n'iki gitabo, siwe yanditse n'izi nkuru, ariko kandi certainement ko ubwoba bwiwe hari abantu bashoboye kubusoma ngo agira ubwoba. Ariko ngo amaze kugira ubwoba ngo ahitamo guhindukirira uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ahitamo guhindukirira uhoraho. Iki nico kintu ca mbere iyo hagize ikibazo gishitse mu buzima bwawe ugomba kubanza kwiyumvira gukora, guhindukirira uhoraho. Iki nico kintu ca mbere kizogufasha, iki nico kintu ca mbere kigufasha. Birantangaza kenshi kuko wamusanga abantu bari mu muriro mwinshi kandi bariko barategwa mu buryo budasanzwe, nibo bantu ba mbere usanga baba absent muri eglise, nibo bantu ba mbere usanga badatonda niyo hari hakaryo kugusenga, nibo bantu ba mbere batangura kuvayo no kwiposition no kwizamu ryabo ryo kurondera Imana, kuko baba bibaza ngo bariko barirukanka muri iyo panique, bariko barirukanka kurondera inyishu. Ariko kandi iki kwirukansa iyo ari ubwoba, ubwoba bwama burimo umudayimoni, kuko ubwoba si ikintu c'Imana, ubwoba ni igikorwa c'umwansi. Kandi igihe cyose ubwoba buriko burakwenspira bukakurungika kwirukanka, kenshi bubamwo conseil iri malin, habamwo conseil y'ubugunge bwa wa mwansi. Urayerera ukagenda winjira mu kibazo mu kindi, ugakemura ikibazo c'ideni ufata irindi deni, ugakemura ikibazo c'ideni winjira muri Ramberi kagukwegera ibindi bintu vyinshi, kubera ubwoba bwama bugusunika igihe cyose kwibaza ngo uri kuratora inyishu, kumba uri kurihamba.
ariko ngo Yehoshafati amaze kumva ayo makuru ahindukirira uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ntiyahindukirira uhoraho gusa, aca ahamagara ihanga ryose, ahamagara abayuda, ahamagara abagore babo, bahamagara abana babo, bahamagara igihugu cyose, bagihamagara ku musozi. Baravuga ngo nimuze tuje ku musozi w'Imana, nimuze tuje kurondera Imana. Ndashaka kubibutsa abantu b'Imana, ikintu cyaco cyose coba kiriko kirahanga umuryango wawe, ikintu cyose muba muriko muragwana naco mu muryango wanyu, bagabo bagore muri hano hantu, ikintu cyaco cyose coba kize kigana kimeze nk'igitero kije kigana umuryango wanyu, imbere yuko mwirukanka hirya no hino, muze muhore mukora iki kintu Yehoshafati yakoze. Ngo Yehoshafati amaze kumva ayo majambo akamutera ubwoba, ahamagara abiwe bose, ahamagara ihanga ryose, aravuga ngo nimuze tuje ku musozi. Bahindukirira uhoraho. Niyo reflexe ya mbere y'umuntu yakijijwe agomba kugira igihe ahuye n'ikibazo. Ni kangahe mu kibazo cawe uhindukirira Imana? Ni kangahe mu bije bitera ihema ryawe wahindukiriye Imana? Ni mwirabe ingene mwagiye muvyifatamo. Mbega niko mwatoye inyishu? No. Biranashoboka yuko wazitoye, ariko kandi guhindukirira Imana ntaco vyari kugutera guhomba mu ntumbero yo kuronderera inyishu icaje giteye ubuzima bwawe. Guhindukirira Imana. Turarangije iminsi 40 y'amasengesho, ariko ntiturangije gusenga. Haleluya. Ndashimira Imana ko iri shengera abantu bariyongereye mu gukunda gusenga, abantu barasenga, abantu baritabira amasengesho, kandi biraturyohera igihe cyose tubabona yuko muha agaciro amasengesho. Kuko naravuze ngo gusenga ni ikintu twiga turiko turagikora. Gusenga ntituvyiga mu ishuri rya Bibiliya, gusenga nta muntu abikuganiriza ngo uravyumvise. Gusenga ni ikintu gikuzwa no kugikora. Kuko kusenga ni kubona inyungu z'amasengesho ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ku bikorwa vyawe, ku ma decision no ku ngingo ugenda ufata mu buzima bwawe. Ugenda ubona ico amasengesho agufasha, ugenda ubona ingene amasengesho akubera, uravyumva, mu masengesho Imana ikubera umupartenaire mu bibazo vyawe bitandukanye, bikagutuma ugenda uyakunda. Akaryo kose uronse ko kuyabamwo ukayabamwo, kuko urazi yuko udashobora kubaho utari kurasenga. Nico gituma Paulo yavuze ngo nimusenge ubudahumeka. Ntiyavuze ngo nimuhagarike ibintu byose mwinjire mu mahombi, ariko yashatse kuvuga ngo nimugire umutima, nimugire attitude ikunda gusenga, ikunda gukomunia n'Imana, kuko uri we wese nico ujejwe ico arico cose. Aha ndiko ndababwira umwami yari gushobora gutangura kugira gute, ariko kandi ngo yahindukiriye Imana. Yehoshafati ntiyaciye abanza gukoranya abasirikare ba Israeli ngo habe ingene bangana. Yehoshafati ntiyaciye akoranya abagenzi biwe ngo babwiye ngo nagize amaprobleme. Yehoshafati nta kintu na kimwe yarondeye gukonta ko canke guhagararako igihe atewe n'iki kibazo. Kuko kenshi twibaza yuko mu kuvuga ibibazo vyacu no kubibwira abantu benshi tuza gutora inyishu mu bantu. Igihe Yesu yavuze igisa n'ikibazo akavuga ngo nawe azoje Yerusalemu azomererwa nabi, akabibwira abajama biwe harimo Petero. Mu bajama niho haba n'amakonseye mabi. Si uko baba bakwanka, ariko ntibari inspiré kugira ngo baguhe iciyumviro c'Imana. Petero yarabwiye Yesu ngo oya ngo ntuzojayo, ngo ntacobo kugira ngo ntujeyo umwami, oya hagarika. Uravyumva, ama affection n'urukundo nyene, kandi umuntu agukunda nyene ubuzi ko agukunda. Ariko Yesu mu kumuhindukirira, kuko wowe yari umuntu asenga, aramuhindukira ko yari umuntu azukuri, aramuhindukira ati mva inyuma Satani. Ndibaza ko nimba ari ijambo rya mbere rishoka riri muri Bibiliya no kubona Yesu abwira Petero ko ari shetani. Ariko kandi yarumvise ko Satani yitijije akarimi ka Petero. Kuko iyo uri muri komunyo y'Imana umenya conseils zitarizo zikujeko. Iki catumye Yehoshafati atakinda akora, ahindukirira Imana. Ahindukirira Imana. Sinawe gusa, ahamagara n'ihanga ryose ati ni mwese nimuze tuje ku musozi. Batangura gusenga. Ikintu kigira kabiri Yehoshafati yakoze, uretse ko bahindukiriye Imana, ikintu kigira kabiri ndakwipfuriza nuko Yehoshafati yahisemwo
gushira amaso yiwe ku Mana kurusha kuyashira ku kibazo ciwe. Gushira amaso yawe ku Mana kurusha kuyashira ku kibazo cawe. Reka nakubwire, ico uraba nico gikura muri wewe. Ico wiyumvirako nico gikura muri wewe. Ukurushiriza kuraba ikibazo cawe. Umuntu yarambwiye ejo bundi, ariko arambwiye ku kibazo ariko aracamo, arambwiye ati pasteur sinkiryama. Sigaye mvyuka saa 9 y'ijoro nkicara. Nkarira. Nkaryama. Nkaraba uwo twubakanye. Nkavyuka nkaja mu vyumba nkaraba abana. Nkarira, nkicara muri sala. Nkasubira mu cumba saa 10. Bikanka ko njya nkiyumvira. Naja mu kazi nkiyumvira ingene bigiye kuba, nkiyumvira ingene bigiye kugenda, nkiyumvira ingene bigize gute. Uko iminsi igenda sinkishaka gufungura. Uko iminsi igenda bigenda biba binini. Ndamubwira ndi mukunzi, ico wiyumvirako nico kikugira. Ni wiyumvira ku kibazo cawe cane, ubuzima bwawe buzosa n'ikibazo cawe cane. Ariko mu gihe nk'iki cyo kwiyumvira ku kibazo cawe, igihe ukwiyumvira kwawe ugeze ahantu wumva yuko kurushiriza kuciyumvira ko atani nyishu nimwe uri kuratora, kubera ko udahindukira ngo wiyumvire ku Mana yawe, kuko ico wiyumvira ko nico gikura. Aho meditation iri niho n'umutima wagukirwa. Ico meditako nico gitemba muri wewe. Hari igihe tubabwira aya majambo mukibaza ko twe tuvuga teori. Hari igihe ubwira umuntu amajambo nk'aya ukabona biramugoye kuyakira, kuko Satani araza akatubesha akatwibagiza ikiri essentiel. None ga abantu b'Imana, iyo uri kurimvira ku nyishu y'ikibazo ukayibura ukaba utayifise, bigutwara iki guhindukira gutangure kwiyumvira ku Mana yawe? Uyu munsi ndashaka kubabwira ngo ntushobora kwiyumvira ku muntu utazi. Iyo tugize ikibazo, abantu twiyumvira ko n'abantu twibaza ko bafise ubushobozi bwo kudukemurira ikibazo. Reka mfata akarorero. Iyo ugwaje umwana ukabura amahera yo kumuvuza, ni gake wiyumvira ku bakene. Ko mutwenga buhoro. Nivyo, ntiwiyumvira ku muntu akurusha ubukene. Ariko iyo ufise ikibazo, umuntu wa mbere wiyumvira ko nimba ari ikibazo ca kashe, umuntu wa mbere wiyumvira ko ni ufise kashe. Iyo ufise ikibazo c'impwemu, umuntu wa mbere wiyumvira ko ni umuntu wibaza ko ari uw'impwemu. Ni ukuvuga ngo ico twiyumvira ko tuciyumvira ko kuko dufise ico tukiziko. Nico gituma muri iyi ndwi twari ko turiga, biri important ko abantu b'Imana bamenya ico ijambo ry'Imana rivuga ku Mana. Birakenewe ko tumenya Imana ingene yivuga, kugira ngo tumaze kuyimenya mu gihe cacu kigoye bizonyorohera kuza kwiyumvira ko, kuko ndazi ko ishoboye, ndayizi. Mu kibazo canje niyumvira kuco nzi, siniyumvira kuco ntazi. Nico gituma bamwe urinjira mu masengesho ukayavamo kubera ubwoba, kuko nicakwinjije mu masengesho nuko wabwiwe ko amasengesho afise ivyo akemura. Ariko nta muntu asenga Imana atayizi. Nta muntu yegera Imana atazi ariyo, atazi akaranga kayo, atazi akamere kayo, atazi imyiyumvirire yayo, atazi amaboko yayo, atazi imigambi yayo, atazi amasezerano yayo. Ikintera kuyihindukirira nico ndayiziko. Nico gituma mu rugendo rwawe rusanzwe ukunde kumenya Imana, ugira ishaka ryo kumenya Imana, ugira inyota yo kumenya Imana. Icatumye Yehoshafati adesida agahamagara ubwoko bwose. Ninde muri mwebwe yotegwa n'abasirikare ibihugu bitatu bikamutera,
hama hagukoranya abasirikare agakoranya abaja gusenga. Hari igihe inkuru zo muri Bible zisoma ukibaza ko bitabayeho, ariko ubwira umuco ati byarabaye. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Point A, ikintu ca mbere nshaka kuvuga mu kuraba Imana, ikintu cabaye ku buzima bwa Yehoshafati ku murongo wa 6. Aho nyene ku murongo wa 6 wandike point A kuri iyi point igira 2. Arasenga ati ewe uhoraho mana y'abasokuruza, none si wowe mana yo mu ijuru, kandi si wowe ugaba abami bose b'abanyamahanga. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi bituma ataho guhagarara imbere. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mana y'abadata, mana iba mu ijuru, mbega si wowe uganza hejuru y'ubwami bwose n'amahanga yose? Mbega si wowe mu kuboko kwawe ufise ubushobozi bwose? Mbega si wewe ata muntu n'umwe ashobora guhangana nawe? Meditation yiwe amaze guhindukirira Imana, yabanje kwiyubaka mu bushobozi bw'Imana, yabanje kwibutsa yuko Imana ishoboye. Yehoshafati yarazi ko Imana ishoboye, aravuga ngo mbega mana, si wewe ebana uganza mu ijuru? Mbega mana, si wowe uganza abandi bami bose n'ibihugu byose? Mbega mana, si wowe mu kuboko kwawe ufise inkomezi zose? Mbega mana, si wowe ugize gute? Si wowe ukomeye, ninde yohangana nawe? Murabona abantu b'Imana, iyo turiko turaca mu bihe bikomeye, tugomba kwiyumvira ku nkomezi z'Imana. Igihe muri faiblesse yawe uri kurabona ukumeze n'ukudashobora kwawe, ugomba kuza kwiyubaka mu nkomezi z'Imana. Mana, si wowe ushobora. Bwana sifiwe sana. Ibi biriko biradufasha kumva eho duhora tugira iyo turi mu bigeragezo. Aha ndiko ndakwereka Yehoshafati ntaje gusa kuraba Imana, iyi mirongo igiri twereka ico yaje kurondera ku Mana. Mana, mbega si wowe ushoboye? Haleluya. Igihe ugwamo rw'intambara ruje, aje kwiyubaka mu nkomezi z'Imana, akavuga ngo mbega Mana, wewe abami bose ntubaganza. Ni nkuko akarabwira Imana ati Mana, erega nabajya baje kuntera, wowe ndazi kubategeka. Mbega Mana, ajya amahanga aje kuntera, mbega wowe ntuganza hejuru y'amahanga yose n'amoko yose? Eske bajya abantu baje kudutera boba batari mu gitigiri c'abantu wowe utegeka? Kwiyubaka mu bushobozi bw'Imana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Ku murongo w'indwi, none ga Mana yacu, si wowe wirukanye ababa muri iki gihugu imbere y'abantu bawe b'Abisirayeli, ukagiha uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose, bakakibamwo bakacyubakiramo ingoro y'izina ryawe, bagasenga bati ibyago nivyadutera ari inkota canke igihano nturenge 7. Haleluya. Wandike point B, yibukije ibikorwa vya mbere vy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Point ya mbere A, yibutse inkomezi z'Imana. Ku murongo w'indwi ariyo point B, ikintu yibutse ibikorwa Imana yakoze muri kahise. Iyo turiko turasenga, iyo turiko turahangana n'ibigeragezo mu buzima bwacu, tugomba kuba abantu biyibutsa ibikorwa Imana yamaze gukora. Nico gituma kenshi ndakunda guhanura abantu iyo turi mu masengesho, ni vyiza kugira amakaye canke ibitabo, mwita ibitabo by'amasengesho, aho mwandika ibintu mwagiye mugwana navyo ariko Imana yabahereye mu intsinzi. Ndabateye intege, nimba utaranabikora mugira ahantu mwandika, kuko hari igihe ugaruka mu byo wanditse ugasanga hari amasengesho wasenze muri 2006, ukaraba ingene Imana yayakwishiwemo n'ubwizigwa bwayo, ukumva uribukijwe, kuko twebwe turibagira. Yehoshafati ku musozi w'Imana yibutse ibikorwa vya kahise k'Imana,
aravuga ngo mana mbega aha hantu tuba aha hantu waduhaye si wowe wahakuye ayandi mahanga ukahazana ba data wari warahasezeraniye Aburahamu n'uruvyaro rwiwe mu nyuma uraza urahabatereka urahabashira mbega mana si wowe wabikoze ukatuzana hano hantu mwumve ariko ariyubaka mu masengesho niho twiyubakira nta yindi cadre nta yindi atmosphere ubuzima bwanje bw'impuhemu bwubakigwamwo atari mu gihe cyo kuza kuvugana n'Imana nkasubira nkiyubaka muca Imana iri iki kigira kabiri kiravuga ngo uhoraho hari ibikorwa vyiza yakoze muri kahise bigomba kuntera kwizigira ibindi bikorwa bishashigiye kunkorera nimba muri yo hatarimo guhindagurika nimba muri kahise yarabinkoreye ngomba kubirimbura no kuvyiyumvira ko kugira ngo umushaha wanje wiyumvire ku maboko y'Imana no gutabagwa kw'Imana kurusha uko umugenda muri vale ukagenda kuraba bajya bansi nimwibuke yuko Jehoshafati ariko arasenga ariko abantu baracariko baraza gutera ndibaza ko baravuza trompete ndibaza ko bavuza ingoma ndibaza ko ari amajambo baza baritirabira bose babe ngo he 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 murabona abantu iyo baja kugwana bake biremesha baririmba indirimbo zabo indimi zitandukanye amoko atandukanye sinzi nyene bakora inama hari haba interprete abo bantu bariko batera ugwamo Jehoshafati na wene ariko avuga ngo mana mbega si wewe wirukanye amahanga yarakomeye yaba muri iki gihugu en d'autres termes si wowe wadukijije abagabo bakomeye atangura kwiyumvira sur les œuvres anciennes que Dieu avait déjà faites. Iyo ndiko ndasenga amasengesho ntaba ari ikintu gusa c'ibigumbagumba no gutombokwa. Yesu yaravuze ngo nimwanasenga ntimukabe nk'abafarisayo bagwiza amajambo menshi ntimukabe nk'indyarya. Kenshi abantu barasenga amasengesho yabo adafise consistance kuko abantu basengera muri emotion y'ibiriko birabatera. Ariko ngenda nakubwiye ngo Satani ntiyumva ururimi rw'ibigumbagumba. Satani ikintu yumva c'est la promesse, ikintu yumva kikamukanga c'est la foi. Iyo abona ko waje kugwanya afise ukwizera, iyo abona yuko waje kugwanya afise isezerano azi, iyo abona yuko waje kugwanya atahura Imana yiwe, arajugumira akirukanka akazinga umurizo akagenda. Amasengesho sugwamo, amasengesho sukuryama. Murambona hari abusanga bajyama hasi bakagira théâtre, hari abandi muri za Amerique du Sud bambara magunira, hari abandi bagenda bikomeretsa bakitabura bakagenda bavura bagerageza gukora inzira y'umusaraba ya Yesu. Murambona ibintu abantu bagerageza kwibabaza ngo Imana ibishure. Ngana kubwira ngo nta kintu na kimwe kiri corporel, nta kintu na kimwe kiri physique, nta kintu na kimwe kiri emotionnel gifise ubushobozi bwo guhindura situation yawe, ariko icuzi ku Mana ico kizogutabara. Nico gituma muzobona abantu basenga cyane baba mu vyumba vy'amahombi cyane ariko batagira victoire. Why? Kuko Satani ntakangwa n'umusenzi atari mu ijambo. Vide. Uri umusenzi ntube mu ijambo, uri vide. Yesu yaravuze ngo ninaba muri mwebwe amajambo yanje akaba muri mwebwe musabe ico mushaka kizobabera kuno. Ariko yavuze ngo kizobabera kuno gute? Mugomba kuba muri we nagakiza twahawe, turi muri we twaravyawe, ariko kuba naravyawe ntibihagije, ariko kandi ngomba kuba no mu ijambo, kuko ijambo nigwo rurimi rw'impwemu rwumvikana, nigwo rurimi Imana yumva, nigwo rurimi n'abadayimoni bumva, nigwo rurimi rutavuguruzwa, nico kintu gihagagwako kigatuma ibintu byose bihinduka. C'est la parole. Mana si wowe wirukanya abami ukabakura aha ukaduha iki gihugu. Ikigira gatatu. Point C. Yibutse amasezerano y'Imana. De Chroniques chapitre 20 verset 9. Umva ingene yavuze abwira Imana kuri uwo musozi. Bati ibyago n'ivyadutera
mana si wowe wavuze ngo ibyago ntibyadutera, ari inkota haba inkota canke igihano canke haba igihano canke ikiza canke ikiza canke inzara, canke inzara, tuzoza duhagarara imbere y'iyi ngoro waravuze ngo tuzoza duhagarare muri iyi ngoro n'imbere yawe, n'imbere yawe, kuko izina ryawe kuko izina ryawe riri muri iyi ngoro, riri muri iyi ngoro, tugutakambire hama ngo tugutakambire nk'uko tuzoba tumerewe nabi, bivanye n'ingene tuzoba tumerewe nabi, nawe uzokumva nawe uzokumva udutabare. udutabare. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yibuka amasezerano akoranije abantu bose kuri uwo musozi wari uhagatiye ingoro, aravuga ngo mana si wowe wavuze, mu yandi majambo iki twaje gukora kuri uyu musozi si ikintu jewe niyadukanye nk'umwami, si ikintu kivuye mu bigumbagumba. Aba bantu bose ndabakoranirije kuri uyu musozi kuko wowe waravuze ngo nitwagira ikibazo tuzoze muri iyi ngoro yawe, ngo nihaba hari inkota izoba iteye, nihaba hari icago kizoba giteye, nihaba hari kiza kizoba giteye mu gihugu, mana waratubwiye ngo twebwe tuze muri iyi ngoro kukuraba, ngo na wewe icyo ari cyo cyose kidushikiye uzotwumva, kandi ngo tuzi uko tumerewe. En d'autres termes, iyo dusenga tuzi uko tumerewe. Umusenzi ntazi imbere y'Imana yihagaze ko, ariko iyo tuje gusenga, iyo tuje imbere y'Imana tuzi imbere y'Imana uko tumerewe. Niho hantu hambere twisanzura, niho hantu hambere amasozi yacu akorokera, niho hantu hambere tuvuga ibyo tutovuga, niho hantu hambere tuvuga ingene tumerewe, niho hantu hambere. Usomye Matayo igice cya 6 ku murongo wa 6, Yesu yaravuze ngo nimwasenga mwinjire mu cumba canyu, mwugare umuryango, musenge so ari mu ijuru mwibanga, hama so azobumva mwibanga hama bishure. Aba bantu bari barahawe amasezerano yuko n'umupagana atari umwisirayeli azosengera mu ngoro Salomo yubatse. Imana yari yavuze ngo n'umunyamahanga azoza muri iyi ngoro yanje akaza gusenga nawe nzomumva. Ni ukuvuga ngo isezerano ryabo ryo gutabagwa ryari rikondisiyone na lieu. Amasengesho yabo yishurirwa mu kuza mu ngoro y'Imana. Imana yavuga ngo nimwansenga muri aha hantu nzobatabara. Israeli ifise ikibazo yirukira mu ngoro, ariko twebwe aba mu isezerano rishasha nta kibanza Imana yatubwiye tuzojamwo iyo dufise ibibazo. Ariko Yesu yaravuze ngo nimwasenga mwinjire mu cumba canyu, hama mwugare umuryango, hama muhamagare so ari mwibanga, nawe nazogera gute azobumva, azoza baseruke ko abatabare. Matthieu 6:6. Inyishu yacu niri mu bisagara, inyishu yacu niri Yerusalemu, inyishu yacu niri mu ngoro yo kwa Salomo, ariko inyishu yacu iri mu cumba. Bagabo bagore, vya vyumba mugwaniramwo, vya vyumba vy'amadunde, vya vyumba vy'imigere, nikijya cumba Yesu nyene yavuze ngo nimwasenga muri haje yo mukampamagara ndi mwibanga, nanje so mwijuru nzobabonera muri iryo banga ryanyu aho mwiyugaraniye, hama nanje nseruke ndabumve ndabishure. Bwira umicano uti hindura icumba cawe icumba c'amasengesho, kirahagaritse kuba icumba c'imishwano n'intongano n'amajambo yo gukomeretsanya. Haleluya. Niho hantu honyene no mu Baheburayo bavuga ku gitanda c'abubatse bakavuga ko cejejwe. Ahantu honyene Bibiliya Yesu avuga icumba, yavuze icumba avuga amasengesho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana ko itavuze ko izonyishurira mu Nyakabiga muri live center, kuko vyongora yuko ijoro ryose numva ashaka kumedita ku Mana mfata imodoka nkaza mu Nyakabiga. Ndashimira Imana itatubwiye ngo tugende Yerusalemu ngo niho twishurirwa. Naho no munsi abakristo basigaye baraguza bakagenda gutemberera Yerusalemu, bamwe bagasubira kandi kubatirizwa ubugira kabiri.
ngo kuko bagomba kubatirizwa muri Yorodani ngo niho Yesu yabatirijwe. Reka nakubwire ntawe ubatirizwa kabiri kuko atawupfa kabiri. Iyo ubatirijwe kabiri warabatirijwe mu mazi menshi ugasubira kandi kwinjira mu yandi mazi menshi, uri monstre, kuko ushatse kumenyesha yuko uzopfa 2 fois ukazuka 2 fois. Ariko bwira umucane dupfa rimwe tukazuka rimwe. Abantu kubwo kutamenya ijambo bakora amafuti muri emotion. Ngo nageze Yerusalemu nahezagiwe nasubiye kandi kumva no batirizwa hajya emotion. Haleluya. Mu cyumba cacu iyo twiyugaranye tugatangura gusenga hari holy nkuko muri eglise hari holy. Murabona hari abantu binjira mu rushengero ukabona gihe yunama, uravyumva agashika kicara, ukabona ko yubashinze ukwere, ukabona ko azi. Iyo ni culture yaho twavuye, aho uva muhira ugatraversa atari uko muhira habuze tranquillité, ariko kubera ikibazo ufise kuva ko kwishuruguje ngaho muri life center. Reka nakubwira Imana yacu ndikiba mu mazu, Imana yacu yatugize ingoro yayo iba muri twebwe. Aho turi hose hacika inzu y'Imana, aho turi hose hacika ihema ry'Imana, aho turi hose hacika ikibanza cyo kwishurirwamo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yehoshafati yagiye hajya kuko niho byakorekera, ariko yibutsa Imana amasezerano. Nimwinjire mu mashambre yanyu muyagira ibibanza byo kwibukiramo amasezerano y'Imana. Muhamagara Imana muri kijya cumba canyu gisuzuguritse, ni matera yawe atari karite ya hatari, uko akumba kawe gasa kose. Haleluya. Uhora arahajyoherewe iyo hari wewe, uhora haba hari. Yesu ashimwe cyane kuko yitwa Emmanuel, Imana iri hagati muri twebwe, ibana na twebwe muri condition zacu zose. Yesu ashimwe cyane. Ariko reka uzugire souvenir y'icumba cawe nk'ahantu wishuriwe, ntuzuhagire souvenir nk'ahantu mwagiriye dunde zihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Tugomba kwibuka amasezerano. Ushobora kuba utabizi, Bibiliya irimo amasezerano y'Imana 7,000. Ayo masezerano 7,000 na yacu abizera. Ni incuro zose Imana igira iki tuvuga ko niki zodukorako. Mbarizo mwicara ati mu 7,000 uzangahe kugowe, mu mbarizo tuzangahe akubarire vraiment kandi ndahagaritse nakubarire. Ndazi ko abantu bacabika ushobora bandaba kubera iki mu ndaba kandi avuze ngo bazubo mwicaranye. Musigaye muri abatekinisi. Uravyumva umuntu ngo bayikasha baza passer narengana ahantu abana mubazo uti uzangahe muri 7,000. Ndabizi ko 5 wakubwiye ko aza 5. Ariko kandi ico ni kibazo kutamenya amasezerano. None utaza amasezerano usenga gute? Uhagaze kuki uri kurasenga? Wubakiye kuki amasengesho yawe? Fondation ya prayer igomba kuba yubakiye kuri knowledge ya presence canke ya promesse. Nico gituma mubona umuntu ashobora gukora ikintu ca folie. Ni gute ushora igihugu cyose ku musozi massacre ibe collective babasanza ahantu hamwe, hagusanzara mu mazu base baze bafata umwanya gutembera amazu yose. Nta muntu yokora ikintu nk'ico adafise ikintu cibisazi yizera yamenye. Hari ama acte tubona akatubera ama acte ya foi atwereka ko abantu bafise ico bamenye ku Mana yabo. Haleluya. Amen. Nico gituma je ntemera abantu barimba Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Twasha tuvuze ngo Paulo na Sila yo. None ko Paulo na Sila bariomba milango ikafunguka, ni igiki cabateye gusenga bafunzwe hakwidoga n'ukurira? Ni igiki cabateye gusenga bakaririmba babitewe n'ico bazi? Ode pare ni babikoze kugira ngo milango ifunguke, babikoze tu biha Imana kuko bayizeye. Ico bahishuriwe cugurura milango ya gereza, kuko milango ya gereza haifunguriwa kina nyimbo hazifungui. Haleluya. Ariko kandi imani njo inafungua. Rero nitukaba abantu bapratika ibintu tu.
ariko tuba abantu bazi. Haleluya, amen. Ikigira de yibutse akaranga k'Imana, de yibutse caractère y'Imana, yibukije caractère y'Imana, icyo Imana iri. Sinzi ko muri ko murumva abantu kenshi iyo tuvuze Jehoshafati baravuga ngo bararirimbye ngo baragira louange na adoration, Imana icirasambura abansi babo, ariko kenshi Satani aratunyegeza detail z'i louange na adoration. Satani aratunyegeza ariko tukitari igikundi gusa cugushuha no gutamba. Satani agashaka kutunyegeza aya madetail. Ndiko ndakwereka ingene aya masengesho yari amasengesho no kwita amasengesho ari biblique. Haleluya. Amasengesho yubakiye kwijambo. Verset 10. Nuko none eheraba abamoni n'abanyamoabu nabo ku musozi Seyiri, abo wari warabujije abisirayeli ngo ntibabatere, hamwe bava mu gihugu ca Egiputa bagaca hirya ntibabarandure. 11. None raba ivyo batwishuye, baje kutwirukana mu ishamvu yawe iyo waduhaye ngo tuyegukire. Haleluya. 12. Ewe Mana yacu, mbega none ntiyobacira kwiteka, kuko atankomezi dufise zo kugwanya ico gitero kingana gityo kije kidutera, kandi turabuze ico twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Mana ku murongo wa 12, mbega wewe ntuzobacira kwiteka, n'exerceras-tu pas le jugement sur eux? Yarazi caractère y'Imana, yarazi yuko Imana ukwiri hari ibintu idapermeta. Ni giki uzi ku Mana? Kuko ico uzi ku Mana kizoba ikintu wiyubakamwo, kandi kizoba ikintu gihindura ubuzima bwawe. Yarazi akamere k'Imana. Haleluya. Aravuga ati Mana, mbega wewe wobareka bakadutwara ishamvu waduhaye? Mbega wewe wobareka bakadukura muri heritage? Bantu b'Imana, Yehoshafati yarazi yuko igihugu barimwo ni heritage Imana yahaye Abraham. Nta muvyeyi numwe yokwemera ariho atapfuye. Nta muvyeyi numwe yokwemera ko abana hari ukibatwara umurage yabahaye, heritage yabahaye. Rero Yehoshafati abati Mana, mbega wewe wokwemera bagatwara umurage waduhaye? Wowemerera bakadutwara ico wadushize mu maboko? Mana, twebwe nta nkomezi dufise zo kugwanya aba bantu, kuko ni benshi kandi turabuze ico twokora. Ico dufise conyene twokora dushize amaso yacu kuri wewe. Option yonyene dufise yo gukora. Ndamukunda Yehoshafati, yari afise igisirikare gikomeye. Mu mashapitre y'imbere Yehoshafati baraza kumwikora ko bakaja gutera abami. Hari gihe yajaye n'umwami wa Isirayeli kuja gutera. Yehoshafati yari afise army ikomeye, ariko ni mu muraba ari imbere y'Imana aravuga ngo Mana, ngo nta kintu na kimwe dufise twokora atari ukugushira kwa amaso yacu. Reka ndababwire aya moko atatu ateye Isirayeli, na moko hari haheza mu myaka 400 mu gihe ca Abraham, mu gihe ca Mose. Aya moko Imana yarababujije ko badakwiye kuyagwanya. Imana ibwira Mose, ibwira na Caleb na ba Yosuwa, irababwira ngo aba ntihagire ico mubagira, kuko ni jewe nzobagwanira. Rero hari ibihugu Mose na Caleb na Yosuwa bajabuka, hari ibihugu Imana yabemerera ko babigwanya, ariko hari n'ayandi moko Imana yabankiye ko bayagwanya. Aya moko atatu ari mu moko atigeze ava mu kibano ca Isirayeli. En d'autres termes, bari abantu begeranye, ariko Isirayeli gifise inguvu yari gushobora kubanesha. Mais dans l'entretemps, haheze imyaka 400
ya moko yagiye agwira arakomera, agira n'igitigiri gikomeye kurusha Isirayeli. Isirayeli ntiyigeze ibajya ugwara, yarabaretse kuko Imana amubwira ati abo nimubareke, ntimuze mubagwanye. Bagiye hamwe baje gutera Isirayeli. Yehoshafati avyibukije Imana ati Imana, aba bantu si wowe watubujije ngo ntihagire ico tuzobakorako, si wowe watubujije kubagwanya. None ko watubujije kubagwanya, uyu munsi bakaba hejuru yuko twabagiriye neza, bobo bahagurutse kutugwanya. None ga Mana, ntubona yuko ukwiye kudutabara? En d'autres termes, ico Imana yakubujije kugwanya ntuzokigwanya, naho co kugwanya. Yagarutse kuyavuze arayibwira ati mbega si wowe watubariye ngo abantu tuze tubagwanye? None watubujije kuba faiblesse bakiri faible kugira ngo babe puissant badusambure, kuko Mana utodutabara. Haleluya. Ntaco dufise twobikorera, ni trop tard, ni sinzi. Ariko Mana, dukorera ikintu kimwe gusa, dutabare kuko ni wowe wenyine dushitse kwa maso yacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Yibukije Imana rero ngo bacira urubanza kuko yibutse caractère y'Imana. Iyo umuntu asenga agomba kuba azi caractère y'Imana. Ikigira gatatu rero, kuko ibimejeje kuvuga ni A, B, C, D, bigize point ya kabiri. Haleluya. Bwira umecane turiko turiga gatoya. Ikigira gatatu kuri vya bintu Yehoshafati yakoze. Yehoshafati yamenye intege nke ziwe. Iyo umuntu asenga agomba kuba azi intege nke ziwe. Nasanze mu buzima nta kintu kibi kibaho nko kutamenya intege nke zawe. Narabonye abantu bagwana n'ivyo batari bakwiye kugwana navyo kuko batazi intege nke zabo. Iyo wihenze kuri force zawe, urashobora no kwihenda kuri komba zawe. Ariko iyo uzi neza intege nke zawe, urahitamwo ingwano ugwana n'izo utagwana, kuko urazi ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye. Mpora mbona abantu benshi muganira akakubwira ngo iyo nza kubimenya, iyo nza kuba nari ndabizi, kijya kintu sinari kugikora, bijya bintu sinari kubigenza kujya. Ariko kenshi abantu iyo bavuze ngo iyoba, no kuvuga ngo experience yabateye kwimenya, bamenya intege nke zabo igihe batari bazizi neza mu gihe ca mbere. Uyu munsi hari ama decision utoba ugifata mu buzima, hari ibintu utoba ukigenza uko wabigenjeje kuko ubu waramaze kumenya intege nke zawe. Kumenya intege nke zanje ntibingira faible, kuko jewe inkomezi zanje ntizihagaze ku nkomezi jewe mfise. Inkomezi zanje zihagaze ku nkomezi z'Imana nizigiye. Siko abantu b'Imana. Rero iyo menya ko hari ibintu ntashoboye, iyo menya ko hariho faiblesse mfise, iyo menya ko hari ibintu ntashoboye, bimfasha kudatakaza umwanya nja mu kintu kindengeye kandi kiza kunanira. Ahubwo bintera kuza kurondera ugutabarwa kw'Imana kuko yo ishoboye, canke bikanka kurondera uwundi muntu agishoboye, mbona ko agishoboye kugira ngo aze kukimfasha, kuko nta kintu cica nko kuba prétentieux mu buzima. Kuba umuntu utiyizi ni ibara. Uyu mwami iyo aza gutwara ihanga ryiwe muri iyi komba, yari kuba abatwaye mu ntambara batazopfa basohotsemo. Ariko uyu mwami amenya faiblesse, aravuga ati Mana, nta nkomezi dufise twezo kubagwanya, ni isinzi ry'abantu. Ico twebwe dufise ni kimwe, dushize amaso yacu kuri wewe. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndakunda Yehoshafati, abagabo Yesu ashimwe cyane. Yehoshafati ndamukunda, uri umwami bakagutera vraiment, kwacuzana inzoya, ukazana abagore. Mu bisanzwe abantu b'abagabo n'abantu bihagararako.
benshi muri mwebwe niyo mugize agaprobleme muri famiye ntimurakabwira abagore banyu, kuko nyene hari igihe iyo uvuze amaprobleme ufise canke ivyakunaniye umenga uraperdre la face. Rero nk'abagabo nyene kwihagararako, madame akakwaza ngo ni sawa sava sava, nta kibazo. Abagabo Yesu ashimwe cyane, kuko nyene culture nyene yatwigishije koko nyene abagabo nyene barihagararako, ariko culture y'igi Kristo itubwira ngo abagabo nibihagararako. Ariko Paulo yaravuze ngo c'est quand je suis faible que la puissance de Dieu se manifeste en moi. Iyo ndi mu ntege nke niho ubushobozi bw'Imana bugaragara mu buzima bwanje. Yehoshafati ntiyabigize ibintu by'akanywa k'abasirikare ngo batware mu mahombi, no, yazanye n'abagore n'abana kurealiza yuko naho ndi umwami nkaba mfise igisirikare, nanje ndashobora kwicwa n'ubwoba, nanje ndashobora gutrembla, nanje ndashobora kugira gute, ndashobora kunanigwa. Iyo naniwe nk'umwami nanje nza kurondera Imana. Abagore, abana, jeune Pierre, twese ku musozi w'Imana ku mahombi, kuko twese dufise umutabazi umwe udutabara n'Imana yacu. Sinda kunyegeza aho inkomezi zanje ziri, ariko nimuze twese tuje ku musozi tuje kurondera Imana, kuko niyo dutabara. Bantu mwubatse, bagabo bagore muri hano hantu, nibibagore yuko n'abana banyu babasavye ibintu mubona ko mudashobora, nibibagore kubahamagara muri chambre mukabwira abana ngo mushaka iki, papa nta mafaranga afise y'ibirato bishasha, ariko reka tubisabe Yesu, kuko n'abana banyu bagomba kumenya yuko mufise uwo mwizera, uwo mwamenye, uwo muhamagara. Ntimugomba kumva ico bakeneye hama ngo mugende gusenga mwinyegeje ngo ntibumve ingene musenga ngo Yesu sinifezereshe mbere y'abatoto nipatie franga ya biato Noeli nafika. Oya, bazane nabone babone aho nawe uja gutura umutwaro wawe, aho uja kuririra. N'igihe utazoba ukiriho bazovuga ngo papa yaratwigishije guhamagara Imana, Imana yaratuguriye ikirato ca Nike, Imana yaduhaye ikirato dernier cri, Imana yaduhaye iki niki. Papa yarahamagara Imana, nabone bakazohamagara à leur tour abana babo, bakamenya ngo n'umuryango uhamagara Imana, Imana ikitaba, kuko tugomba gutanga iyo heritage. Ndakunda Yehoshafati kuko atanyegeje ihanga aho inkomezi ziwe ziri. Haleluya, amen. Ngira mpereze ku mirongo ya nyuma, verset 15. Aravuga ati nimutega amatwi yemwe bayuda mwese. Uwo ni Yahazieli n'umuvugishwa. Namwe ababa i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uko niko Uhoraho agize, ati ntaco mutinya cyangwa muranduka imitima kubw'ayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni y'Imana. Stop. Haleluya. Bwira semera uti intambara si yanje ariko ni y'Uhoraho. Urazi isanganya ryawe iryo ari ryo, ni uko ugwana intambara atari izawe. Ninde yakubwiye ko iyo ntambara ubuzima bwawe buko burahura nayo ari iyawe? Iyo ugiye kugwana intambara atari izawe ziraguhitana. Imana yarungitse umuvugishwa, nta rindi jambo avuze ngo Yehoshafati namwebwe bwoko nimwisigireho. Haleluya. Ntimukangwe n'isinzi ry'abariko barabagwanya, ariko nimunyizigire. Haleluya. Kuko iyi ntambara atari yanyu, ariko jewe Uhoraho ngiye kubagwanirira. Ngiye ndakubwire ngo muntu w'Imana, si intambara zose ari izawe. Ureka amaboko y'Imana yigwanire mu ntambara zayo. Wige kureka Imana ikugwanirire mu buzima bwawe, mu rugendo rwawe, kuko birakuruhisha kwigwanirira. Kuko iyo utanguye kwigwanirira Imana irasokoramo akaboko, kuko wizigiye inkomezi zawe. Verset 21 na 22. Nuko amaze kuja inama n'abantu, ashira kwabo kuririmbira Uhoraho no kumutazira, bashazishije ukwera, kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo, baririmbe bati nimushime Uhoraho, nimushime Uhoraho, kuko imbabazi ziwe zamahibe bidashira. kuko imbabazi ziwe zamahibe bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira, ego Uhoraho ashiraho abo guca igico, abari baje gutera i Buyuda, ari bo Bamoni n'Abanyamowabu n'abavuye ku musozi Seyiri, baca basubiranamwo. Stop.
mwabonye ndababazega abantu b'Imana. Ikigira kane ngira mvuga ica gatanu ndangiriza ko ikigira kane mugomba kumenya iyo duhindukiriye Imana tugomba ikigira kane kwiga gusenga Imana à l'avance. Gushimira Imana à l'avance. Apana gushimira Imana ko yamaze kubikora, ariko gushimira Imana imbere. Duhejeje iminsi 40 y'amasengesho, hariho abantu batarabona inyishu zabo zimaterializa, ariko ndabinginze ngo Imana mwizigiye niyo kwizigirwa, mutangure kuyishima à l'avance. Nimba ari nishikanwa ryo gushima, haleluya, uritangira Imana à l'avance, kuko ntiwemezwa nuko bibaye, ariko wemezwa n'ukwizera. Yehoshafati ngo yaciye ahamagara ihanga ryose, ari we n'abaririmbyi n'abaki ngo bose bambara umwambaro. Bari baje kuri champ ya prière bambaye impuzu kumbure zo kugwana, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo baciye bambara umwambaro w'amatazirano. Ndashaka ngo turangize 2019 mwambaye umwambaro w'amatazirano. Ndashaka ngo iyi season tugiyemo yo kurangiza umwaka abantu bose mukenyere umwambaro w'amatazirano. Yesu ashimwe cyane. Mwitegure gushimira Imana, mwitegure kunezererwa Imana, mwitegurire kuryohererwa Imana, mwitegurire gushimira Imana, mwitegure uhoraho. Ewe biteze uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko ngo bararirimbye ngo kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ni mundabira abantu bari bagiye batwaye abasirikare baca baba position inyuma, bazana abaririmbyi imbere, ariko bariko barabagwanya n'abasirikare, ariko abaririmbyi baje imbere batangura kuririmba muri indirimbo, baririmba bavuga ngo gute ndayiswa si indirimbo iri he ni mushimu uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho. Subiramo iri jambo uti ni mushimu uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Bisemere cyane nk'umuntu ari convaincre uti ni mushimu uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Bisemere cyane uti ni mushimu uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Haleluya. Ubivuga uvugira hejuru y'umuryango wavuga uti ni mushimu uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Haleluya. Ngo bariko bararirimba indirimbo, jewe ndabona yuko hari igihe mpanda bira muri eglise, hari igihe ubona abantu bamwe bari mu mpwemo abandi batagiye. Ndagerageza kwimvira iyi peuple ifise abasirikare ibihumbi n'ibihumbi hakujya bako bararirimba baje kuba masakra. Hama Yehoshafati agaca avuga ati duheje kuronka profesi ni muze turirimbe. Ndabona n'abaririmbyi bamwe bamwe nk'umuntu ahagaze imbere wari gushaka gusanga n'umuntu nka Obede Karimba. Ari gihe uririmba indirimbo zigaga gusohoka kuko terma amaso yacu arabona. Ariko Yehoshafati yari afitiye confiance yuko iyi message ije. Haleluya. Imana ihejeje kwiserukira mu masezerano yayo. Imana ije gushitsa ico yasezeranye. Imana yarababujije kugwanya aba bantu. Imana irababwiye ko igiye kuba bagwanirira. Haleluya. Atangura guhimbaza Imana nk'uwahejeje kuronka victoire. None mwibaza ko ico gikorane bari bameze gute? Yaba ari we uri muri ico gikorane. Bamwe tworirimba avo Marc K fuite. Ariko bararirimba nguko baririmba, sishaka kuja muri detail, nguko baririmba yama arme atatu, umwami umwe propose undi mwami aravuga ati reka twicaba bice royaume ya gatatu, sinzigene yabakonvenza baja ko ari babiri bica royaume ya gatatu. Bahejeje kuyica nabone baca barahindukirirana ati d'ailleurs na wewe, nabone baca baramarana. Nguko baririmba bavyutse, sinzi iyo indirimbo z'abakongore nizo ziteba zimara nk'iminota 10 kuko hariho partition za solo, uravyumva ariko izindi ndirimbo normale zimara iminota 3 n'amasegonde canke iminota 4 maximum akizo muri Kongo. Baririmba ifise ibice bitatu, hariho n'umwanya wawe de là-bas sorry kabirinji. So sinzi ko abantu nabiyumvire ndavuga nta bantu ateza kuba baraho muri Kongo, ariko kandi sinibaza ko Imana bisaba indirimbo nyinshi kugira ngo igire ikore hagati mu ikoraniro ryayo. Ariko muri izo ndirimbo atakindi baririmba ngo ni muririmbire uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nimufashije ijambo murivuge vutavemo vraiment mumfasha akajambo ngo asuremo 1 2 3. Ni mushimuhora kuko imbabazi ziyo zamaho ibihe
bidashira. Wowe bivuga uhagaze kweri. Haleluya. Nimushime uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Haleluya. Haleluya. Contre temps. 1, 2, 3. Ya. Kandi 1, 2, 3. Aha. Kandi. Kandi. Ngo batanguye kuririmba iyo ndirimbo, uhora hashiraho ambuscade, abamoni batangura gucanamwo, bose barica ngo gushika naho bose baneshwa Yuda gusa iriko iraririmba, kuko iyo wubakiye ubuzima bwawe ku masezerano, uhora hazoguha intsinzi uriko uraririmba, uhora hazogusanga mu mashimo yawe aguha intsinzi. Ntibikeneye gusohora amamisikure yawe, ariko indirimbo yawe yonyene uhora azoyikoresha kugira ngo aneshe, ashire en ambuscade hostilité yose n'icumansi cyose hagurutse kukugwanya. Haleluya. Bwira uwo mwicaye uti ivyo nta handi bishobokera atari muri Kristo Yesu. Icara sindaheze. Amen. Ngira mpeze kuko ntoheza. Ica gatanu noba ngize nabi. Haleluya. Ica gatanu, kubona umugisha mu bintu bibi. Ica gatanu, kubona umugisha mu kintu kibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo byose bikoraniriza hamwe kugirira neza abizera. Usomye verset 25 ugashika kuri verset 28. Maze Yehoshafati n'ingabo ziwe bagiye ngo bisahurire isahu, bahasanga ibigenda by'ibitayega n'ibintu byinshi n'imuzu n'utugenegene tw'igiciro. Nuko bamaze kubakoba bibananira kubitwara kuko byari byinshi. Bamara iminsi 3 bisahurira isahu kuko byari isinzi. Ku munsi ugira 4 bakoranira mu kiyaya cy'Iberaka, bahashimira uhoraho. Ico cyatumye aho hantu hitwa ikiyaya cy'Iberaka gushikana bugingo n'ubu. Nuko baratabaruka abayuda n'aberusalemu bose. Yehoshafati abakamagiye imbere basubira i Yerusalemu banezerewe, kuko uhoraho yabahaye kwibonera abansi babo. Nuko bashika i Yerusalemu bavuza amakembe n'inanga n'inzumbete, bashika ku ngoro y'uhoraho. Haleluya. 29. Maze ubwoba buvuye ku Mana, bufata abami bo mu bihugu byose, bumvise yuko uhoraho yagwanije abansi b'Abisirayeli. Apana bumvise yuko Yehoshafati ari umuntu akomeye, ariko bamaze kumva ko uhoraho yagwanije abansi ba Isirayeli, habaho igitinyiro mu mahanga yose. Ndarangije mvuga ngo bahejeje kuririmba, danku bumva agacerere muri ka y'umwansi, ngo bagize gutya babona akavumbi, babona imivyimbi irundanye. Yehoshafati arongora Isirayeli kugenda muri ka y'abajya bansi. Ngo bashitse muri irya ka, bamaze gushika mu ikambi ry'abansi, urazigwa ikintu bahasanze? Ngo bahasanze imivyimba ijyamanye ko ngo abantu bose bapfuye atanu wacitse ku icumu. Ngo Isirayeli bibafata 4 jours, 3 canke 4 bibafata 3 jours batora inzahabu, batora diamant, batora ama pierre précieuse yari ku buzima bw'abo bantu. Byari ibiziga vyambaye inzahabu, byari ibiziga vyambaye ubutunzi. Batangura ngo gusahura, batangura gutwara ivyo bintu, ngo kugeza naho ngo byari byinshi ku buryo mwibuke ko ari amoko 3 yaje gutera afise ubutunzi bwabo. Reka ndababwire, muri tradition z'abapagani iyo baja kugwana bagenda batwara ubutunzi bwabo. Murazi igituma bagenda batwaye ubutunzi? Kuko baba biteze ko imana zabo ziza kubatabara, kandi bakaba biteze no gutanga amashikanwa bahejeje kunesha. Nimuyumvire rero ibihugu 3 bitwaye ubutunzi bwose byiteguriye kuza gushimira Imana, ariko ofrande zabo zacitse ofrande za Isirayeli, kuko bo barahasigaye
ahubwo Israeli nayone iharonkera ishikanwa, ifata ubutunzi bwabo bwose, ngo Yehoshafati abaja imbere basubira i Yerusalemu bahimbaza baririmba, babonye gutabagwa n'Imana. Abariho bava ku musozi w'Imana basubira ku mazu yabo, ngo guhera uwo munsi ico kiyaya baca bacita ikiyaya ca baraka, bisobanura ngo umugisha w'Uhoraho. Umugisha basanze muri ivyo bipfuye, umugisha basanze muri ivyo biziga, ubutunzi basanze muri abo bansi babo, nibwo bwiza bavanye mu bibi byari byabashitseko. Ndarangije ndakubwira ngo birashoboka yuko Imana izoguhera umugisha muri ivyo bintu uri kuracamwo wibaza ko ari bibi. Ndakubwiye ngo niwagira amaso y'impwemu, ivyo byose Satani ateza ubuzima bwawe, Imana izobihindukiza, izobivunjamwo ivyiza n'umugisha kuri wewe, kuko wamwizeye ntazokumaramaza, kuko wamwizigiye ntazogutetereza. Ariko kandi ugire gute? Uhindukire urabe Imana yawe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ebana, uyishire kwa maso, uyihamagare mu bihe byawe bigoye. Ndagomba kukubwira ngo izohindura icari kibazo, izokigira umugisha ku buzima bwawe. Haleluya. Ishengero ry'Imana, abantu b'Imana bakijijwe b'impwemu, mukwiye guhindura ingene mubona ubuzima bwanyu. Mukwiye kumenya cyane amasezerano kurusha uko muzi ibibazo byanyu. Kandi nivyagenda uko, ubuzima bwanyu buzoba ubuzima bw'intsinzi, kuko Uhoraho azobagwanira amasinzi y'ibibazo mutoshoboye kwigwanirira. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haguruka dusenga Imana. Munsubiremwe ibintu bitanu navuze tukwiye kumenya. Icambere mubivugire rimwe. 1 2 guhindukirira Imana. Ca kabiri kigira gatatu, kigira kane, ca kane, ico rero nico mwibagiye kandi biri danger ko mutakivuze kwe. Vugira umushoti gushima muri avance. Ca gatanu kubona umugisha mu bintu bibi. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana muri kino gitondo. Haleluya. Hasigaye iminota 10 ngo saa sita igere. Sishaka guhamagara umuntu n'umwe ngaha imbere, ariko ndagiye kugusengera. Wowe uri ngaha, dusengere hamwe. Icaye cyo cyose kikurengeye, ndashaka dufata umwanya wo gusenga. Haleluya. Ndashaka dufata umwanya wo gusenga. Haleluya. Ndashaka ufata umwanya wo kugira ico bw'Imana. Haleluya. Kuri kijya kintu uri kuracamo, umuryango wawe uri kuracamo, mu bikorwa byawe uri kuracamo, mu mashuri yawe uri kuracamo, mu rugo rwawe uri kuracamo, mu bana bawe uri kurahangana naco, icaye cyo cyose ubona ko kiko kirafata allure yo kukurengera. Ndashaka kuri uyu munsi muri kino gitondo dufata umwanya wo gusengera hamwe muri iyi minota mikeya. Tuvuge ngo Mana ya Yehoshafati. Haleluya. Mana ya Yehoshafati, Mana y'amasezerano ibihumbi indwi. Haleluya. Mana y'amasezerano atagira uko yovugwa ku buzima bwacu. Haleluya. Kuri uyu munsi, haleluya, amina, kuri uyu munsi turakwiteze. Yesu ashimwe cyane. Ntimusubire gusa kuraba ngo bararirimbye, oya, indirimbo zabo ntizari vide, ariko indirimbo zabo zari zihagaze ku masezerano. Ndasenga ngo mu gihe tugiyemo, mu mwaka tugiyemo, ndasenga ngo Imana ihindura imibereho yanyu y'agakiza no kujana n'Imana. Ndasenga ngo Imana izane consistance, ndasenga ngo Imana izane matière muri vie spirituelle yawe, kugira ngo dukore ibintu biri biblique, dukore ibintu duhagaze ku canditswe. Haleluya. Urashobora kuduza ijwi ryawe. Haleluya. Sheketelebo, sitelebo, sheketelebo, shendeleko, seteleko. Haleluya. Ni wowe Yesu kuri uyu munsi, ni wowe Yesu muri kino gitondo, ni wowe Yesu dushize kwa maso yacu, ni wowe Yesu dushize kwa maso yacu, ni wowe Yesu objet ya meditation yacu muri kino gitondo, ni wowe dushaka kwiyumvirako. Satani igihe cyose ashaka ko twiyumvira ku kibazo cacu, Satani igihe cyose ashaka ko tumedita ku kibazo. Hari abantu Mana biyumvire ku bibazo byabo Mana, ariko Mana kuvyiyumvira byabasinzikaje. Bamwe batanguye kugwara imitima, abandi Mana batanguye Mana mu ijuru
kuja muri depression, abandi bagiye mu ruhagarara, abandi barengewe. Mana ndakweretse abantu bari hano hantu barengewe, ndakweretse abantu bariko bararengerwa, ndakweretse abantu bariko baraba saturé, ndakweretse abantu bariko baraba inonde, ndakweretse abantu bariko Mana bamera nk'abariko barafurirwa n'akavu k'ibibazo vyabo. Ndakweretse abantu Mana muri kino gitondo, bamwe bumva badafise n'amajambo yo gusenga, bamwe bumva badafise n'ico bovuga, bamwe bumva Mana badafise n'amajambo yabakamyemwo kuko hariho kurengerwa. Ndakweretse umuntu wese ari hano hantu Mana, turahindukiriye wewe Mana yacu, ntiturangije amasengesho ahubwo tugiye kubandanya amasengesho, turayarangirije muri iyi minsi 40, ariko Mana tugiye gusenga kurusha uko twigeze gusenga, turagiye kuguhindukirira kurusha uko twigeze kuguhindukirira, kuko umusozi w'amarira yacu wawuhinduye baraka, umusozi w'amarira yacu wahinduye beraka, wawuhinduye beraka. Aho twaje imbere yawe turira wagize ahantu h'umugisha, na bugingo n'ubu baracahita beraka, kuko ariho baboneye umugisha w'Imana. Aho bamwe baje bazi ko baje gupfira n'imiryango, Mana niho baje gutungira. Imiryango yari ikenye yaratunze, imiryango yari yaraherewe Mana batashe batunze. Ibi warabikoreye Mose igihe wamuha inzahabu zo muri Egiputa, akazisohokana azambuye abanyegiputa bakaja kugushikanira. N'uyu munsi mu gihe ca Yehoshafati bana babahaye ishikanwa, ntibasubiriye Yerusalemu bahwereye, ariko basubiriye Yerusalemu bafise ishikanwa riteye ubwoba, bakuye nk'umunyago mu maboko y'abansi ba. Erega Mana uratangaje, erega Mana wowe urahambaye, erega Mana wowe urakomeye, erega Mana wowe urarengeye ubwenge bwacu, erega Mana wowe hari igihe tukuvuga Mana, ariko Mana amajambo dukoresha mu kukuvuga akaba matoya Mana ugereranije n'icuri. Erega Mana hari igihe twibaza ngo turakuzi, ariko Mana tugasanga urarengeye Mana ivyo abantu batwigishije. Uri Imana itigirwa mu ishuri, uri Imana itigirwa ku gipaho, uri Imana itigirwa muri conseil z'abantu, uri Imana igihe cose ukora ibintu Mana ugatangaza abantu bawe. Wowe uri Imana igira neza, wowe uri Imana ihambaye, wowe uri Imana ushoboza abantu bawe. Ndagushimira ujya musozi Mana, ndagushimira uwo musozi twandikiwe witwa beraka, ndagushimira uwo musozi twebwiwe, aho wakoreye ibintu bihambaye, aho wahaye abantu kunesha icari co kubanesha. Ndagushimira ujya mu musozi Mana, kuko Mana ari record waduhaye kugira ngo natwe imisozi yacu ari byo vyumba vyacu, kugira ngo habe ibibanza byo kugushima no kuguhindukirira no kukwitega. Ndagushimiye abantu muri iminsi 40 tuvuyemo bahindukije amaso yabo bakakuraba, bakakwiyumvira ko, bakiyumvira ku masezerano yawe, bakiyumvira kuri karaktere yawe Mana, bakagushima Mana, bakakwitega kukubona Mana. Abo bantu ndabagushimiye kuri uyu munsi Mana, ndaje gufundika no kugara Mana iyi minsi yacu y'amasengesho, mvuga ngo Mana bandanya kwihesha icubahiro, nabandanya kwihesha icubahiro. Ndagushima ivyo uri kurakora, ndagushima amatemonyage yaje mu telefone yanje, ndagushimira intahe Mana, ndagushimira n'abavuze ngo tubashingire intahe zabo, ndagushimira ubwizigwa bwawe Mana, ndagushima yuko wowe uri Imana itugirira neza, ndagushima kuri Imana iri fidèle kuri karaktere yayo, ndagushima kuri Imana uri fidèle kuri promesse zayo, ndagushimira kuri Imana iri fidèle kuri identité yayo, ndagushimira kuri Imana washimye ko tubana mu buryo bw'amasezerano, ndagushimira Mana isinzi ry'amasezerano riri ku buzima bwacu, riri ku mubiri wa Kristo, riri ku bakunda izina ryawe. Ndagushimira ayo masezerano. Ndasengeye abari hano hantu Mana bameze nk'abarengewe, ndavuze ngo ico gikorwa si ico kuguhamba, ariko ico gikorwa kizova mu ishimwe ry'Imana. Ndavuze ngo ico kigeragezo si ico kuguhamba, ariko ndavuze ngo muri ico kigeragezo uzohavana ishikanwa ry'Imana yawe, uzohavana indirimbo uzotahana muhira, uzohavana ishimwe uzotahana muhira. Uzovuga ngo ntivyari ivyo kunyica, ariko vyari ivyo kunyigisha Imana yanje n'ubukuru bwayo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mpwemu yera, uhumurize imitima, ugirire neza abantu bari hano hantu, ugirire neza ishengero ryawe. Ibibazo byose biri imbere yabo
hari amasezerano yawe ku ndwara, hari amasezerano yawe ku buzima bwacu, hari amasezerano yawe ku mahoro yacu, hari amasezerano yawe ku munezero wacu, hari amasezerano yawe kuri protection, hari amasezerano yawe kuri security dufise muri wewe, hari amasezerano yawe atagira uko yongana, ari hejuru y'ubuzima bwacu. Natwe Mana muri kino gitondo turagushima,